Imari Yesu na Sexy Love. Welcome back on my channel. Nukuri ndaryohewe cyane no kubabona. Ndaryohewe ko muriko muranzaba. Umengo turi kumwe ufete. Reka ndabibabwire. Umengo turi kumwe. So, je suis très contente aujourd'hui kubera ko ndabazaniye sujet peut-être bamwe muri mwebwe mwamye mumbaza ibibazo vyinshi kuri yo kandi ndibaza yuko muza kuronka inyishu. Ego, dutangure. Mwicare neza, installez-vous très très bien. Take your seat. Reka ndabivuge mu birimi byose. Ntabwo ishwinwanze ariko I am here to talk about God. Hey, icara neza ndade. Ego, parce que aujourd'hui, on va mettre vraiment ma vie à nu. Kandi ndizera neza yuko umutima mweranda aza kubavugiramwo à travers ibyo nza kubabwira. We are here. Muricaye neza ndavyizeye. So, ku batanzi kuri bashasha sur ce channel, reka ndabivuge gutyo, sur cette chaîne, nitwa Anaïs Mugisha. Benshi munzi kuri Sexy Love, ce qui a été un nom qui a été choisi, comme maze kuraba ibiganiro vyinshi, ça a été choisi kuri, novuga gute, reka ndabisigure gute gabasha. N'abantu bari bashatse kumbody shaminga ndi muri secondaire, baca bambwira ati none aho wibaza kuri sexy, and then nanje ndabishura ego cane ndi sexy gose rero. Ce qui a amené cela, kuva niga mu munani baca baranyita sexy, ntanguye kuza ku ma réseaux sociaux, nari namaze gufata iyo identité, je me sentais sexy malgré amajambo abantu bambwira, malgré le fait yuko bambwira yuko oya vraiment urabona ngene ungana utegeza konda, murabizi neza amajambo ari très lourd avugwa misi yose n'abantu autour de nous. So, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Dieu. Tugire tuvuge Imana je niboneye n'amaso yanje, tugire tuvuge Imana nahuye nayo, Imana itifuje kumpovya ariko yanyiyegereje. Ego. Pour la petite histoire, murambabarira murabizi neza yuko jewe ntashaka kuvuga mu kirimi kimwe, namandiko ndavanga indimi, so muraza kunyihanganira cane gose, kandi nkuko mwamwe mwabikoze mwamwe mwanyihanganiye. Ego. Pour la petite histoire rero, je nakuze ndi umwana mukuru muhira, hanyuma mama kujya mwese byaba byarashitse, mama wanje yari umuntu asenga muri catholique, akatwoblige misi yose mu gitondo tukiri abana, atuvyira muri rya misi ya 6h cathédrale. Umva ukagenda usinziriye, ukagenda udashaka, ukagenda wumva umengo ibi nibikariko. Iyo parcours ndayigira mu nyuma turimuka, twaba à l'époque twaba même Tanga Sud, tuja kuba mu Kinindo, and then dushitse mu Kinindo, j'ai une sœur à moi yaba muhira, aja muri communauté yo muri mu Kinindo muri église catholique yaho, Regina Pacis, abo mu efuse akaza arantwara rero. Donc nengeze muri ya âge ya adolescence, ya yindi basha umuntu akubwira tuje gusenga ukamubwira ati ibi ni biki, je ni biki wori kurambwira. Eh bien, tukaza turajana muma, sinzi ko à l'époque moi muvyibuka dans les années 2000 et quelques, sinibuka neza, hariho ama activité yaba muri grande vacances muri foyer de charité, hanyuma tukaza turayajamwo. Elle m'emmenait partout de chez partout.
Et pour moi, il y a des moyens de sociabiliser aussi, mais aussi il y a des moyens kuvuga ati ok, at least ndavuye muhira. Hano bijya bintu byo kwama muhira, at least ndavuye muhira. Turajana, tukaza turajana, hariho fraternité yajamwo ya vendredi soir. Muribaza use 15 ans 16 ans abandi bana basohotse, abandi bana nyine bagiye kumva kuryoherwa, ariko wowe ukaca muri frat ya vendredi soir. Basha, c'était pas la joie quand même. C'était pas la joie. Mais pour moi, c'était plus une activité ujamwo. Nta n'umwe yigeze ansigurira nta n'umwe yigeze ansigurira réellement c'est quoi avoir une relation avec Dieu. Turaza kwashika. C'est quoi kugendana n'Imana? C'est quoi qu'est-ce que je devrais dire? Nari umwana nakuze ndi umwana ari frustré, bon, pas frustré ku buryo no kwirevolta oya, ariko frustré mu buryo nashaka ibintu bigenda uko ndabishaka. Aga anecdote gatoyi nuko jewe gushika ndibaza gushika si je ne me trompe pas gushika nkwize nka 22 ans 23 ans ndetse nari nzi gusangira n'abandi oya, kubera ko navuga ati nsangire oya ntibishoboka ntibikunda, sinari nzi gusangira n'abandi kubera ko ico namye nsaba bama bakimpa, and then nakuze ndi umwana vraiment atazi ari utuntu ari utwiwe ari utwiwe mugabo akundana cane atanga cane dans le sens où umbwiye ikibazo canke numvise nshaka kuguha ikintu je te donnais facilement nta problème, nabona vyose bihari, donc je pouvais donner facilement. So rero jewe pour moi donner ça a jamais été un problème, ariko donner ikintu ki narinze kugura pas n'ikintu c'iwanje nk'uko ngo ndaguha ikintu c'iwanje oya, jewe je ne savais pas partager comme ça. Rero mu bisanzwe uri umwana w'Imana uriga gusangira, uriga gupartaja, uriga gutanga, donc te sacrifier, gutanga n'ico c'iwawe ubona yuko ni ic'iwanje ariko j'ai envie de donner cela. Kubera ko c'est ce que Dieu nous dit, Dieu nous demande de partager. Rero nguma nja akote reka ngaruke. J'ai grandi comme ça kuri 17 ans hariho vœu de chasteté badukoresha. Je me souviens bien kuri foyer de charité muri veillée ya Saint-Valentin je pense, si je ne me trompe pas. Si je me trompe ababibayemwo muraza kumpa muri commentaire muraza kumbwira. Iyo rero vœu de chasteté ndayigira mais sans comprendre kubera iki ndayigize. Et à l'époque on nous disait maintenant tu es marié à Dieu, tu uzokura, il y avait une bague symbolique donc twari twambaye ico gihe tugira iyo vœu, bakatubwira ati uzoyikura ari uko umugabo uronse akwambitse yiwe. Moi je comprenais pas cette logique pas du tout. Hanyuma mba obligé, bon ndaheza secondaire, comme mubizi mu ma video précédente ndagenda kwiga hanze ndagaruka ngiye urumva sinigeze ngira toujours cette connexion ngo nje gusenga. Ego ngiye muri vacances, il y avait les, comme je dirais, les parents de ma belle-sœur, ngiye muri vacances iwabo bakantwara gusenga le jour de Noël, les dimanches ukagenda gusenga. Ku bantu babaye en France kera, les églises étaient un peu ennuyantes vraiment. Ubu unye ça a évolué comme j'ai vu, ariko c'était très ennuyante. Hanyuma rero tukagenda gusenga kumva umengo iyi ni obligation vraiment, ukaca ubivamo. Muga ukaba uzi yuko y a un Dieu qui te protège, mais tu sais même pas il me protège comment. Il me protège comment? Bigenda gute? Est-ce aranyumva? Est-ce que ayo ma question yose ukavuga ati ok fine, hariho un Dieu, nibaza ko munyumva. Hanyuma je suis revenue, ngarutse nukuri vraiment ego naja mu misa ya 10 heures surtout mu Kinini, nkagenda mais sans toutefois comprendre parce que je devais aller à l'église.
muramaze kugira ya impression parce que tu dois aller à l'église. Ariko j'étais toujours novuga gute nge ntore le mot il est très adéquat. J'étais toujours mal dans ma peau. Naho, il y avait une façade qui voulait admettre que j'allais bien, ariko je n'allais pas bien du tout. Il y avait cette Anaïs aux yeux des gens, yasohoka, très sociable, akavugana n'abantu, akabatwengera, bagatera inkuru, bakamererwa neza, mais aussi, il y avait cet enfant, ashitse muhira mu cumba, qui ne voulait parler à personne, qui pleurait tout le temps, sans savoir pourquoi elle pleurait. Muravyumva? Et n'en parlons même pas, il y a ma relation amoureuse catastrophique. Kuko nashaka validation y'uwo muntu tuba turi kumwe. Nashaka numve yuko nkunzwe au-delà y'ibindi vyose. Numve yuko je suis sa priorité nkuko nshaka kumugira priorité yiwanje. Rero, franchement, ça m'a détruite. Et parlons même pas des amitiés, kuko wasanga umengo, je suis en train de demander quelque chose par rapport à ce que je donne jewe en tant qu'ami. Nkumva umengo abantu nanje abagenzi banje nanje ils me doivent quelque chose kubera ko je ndakwitaho, kubera ko moi je sacrifie ma vie pour être là pour toi, kubera ko jewe tu ne peux pas sentir que je suis pas bien, kubera ko udashobora gutahura yuko je ne vais pas bien. Ivyo rero vyazanye kuri point yuko moi mon refuge yabaye inzoga. Refuge yanje vraiment iciba inzoga. Ndababwiye inzoga yari inzoga ku nzoga, inzoga ku nzoga. Ku bantu bankurikirana kuva kera, bon, j'ai pas beaucoup je ne partageais pas beaucoup ariko sur les réseaux sociaux canke sur Snap, ariko vraiment ku bantu baje mu mafete chez moi à la maison, chez mes parents, ku bantu twasangiye, ku bantu sinataha. Je me souviens à l'époque, en 2014, hari umugenzi yageze kubimbwira des années plus tard, ati on avait peur y'ingene uzoheza parce que je buvais trop, nama mborewe, nama ego. Je vais être très claire et très honnête avec vous. Pas kuboregwa ngo ubibone mugabo vraiment, je faisais des choses catastrophiques, vraiment. Ku buryo urumva ma mère, kubera ko ariwe twabana umwanya munini, elle en avait parlé urumva à ses amis là, hama batangura kwiyankieta, barabura ingene babimbwira kuko iyo umbwiye ikintu kuri jewe naca mba agressive et je ne voulais plus te parler. Donc navuga nabaza nti hakumbaza ikibazo pourquoi je ne vais pas bien, uriko uza kunjuja par rapport à ivyo nco d'accord. Allez, nkaca ndaku ntibindaba ntusubire no kumvugisha. Donc cet ami là yageze kubimbwira des années plus tard. Ariko je sais pas si je le remercie kubera yabimbwiye atevye, mais je le comprends kubera ko à l'époque yabimbwira vraiment nari twari kugwana. Ok, muri iyo debauche iwanje rero et haragiyemwo inzoga, haragiyemwo bien sûr ce que l'on ne dit pas, inzoga zijana nazo, zijana na sexualité, zijana nyene n'amafuti menshi umuntu ashobora gukora. Hanyuma comme mubizi mu mavideo nagenda bivuga, j'ai beaucoup voyagé, ibihugu vyose nagendamwo, urumva ayo mafuti yarahari. Je me souviens muri Afrique du Sud quand même, j'allais nagenda gusenga kubera une amie à moi, hanyuma nkagenda nkicara muri église, imisi iheze nkaca ndamubwira ok rero nahejeje, none ntitwumvikanye ko tugenda mu misi, ok, tugaca duca rero muri supermarket kugura inzoga. Kubera iki? Nagiye mu misi omengo ni troc je nawe turiko turagiranira. Ivyo bintu ndabibamwo, ndasubira ndashaka kuza ndagenda mu misi ya 10h, ariko nkumva umengo eka nukuri siho ndi. Et ça a été comme ça durant des années.
Je me souviens, j'ai passé une période ngira pendant 3 ou 4 ans ntazi eglise ico arico, ntinjira no mw'isengero, unambariye Imana nakuraba gutya nkaca nirenganira. Kuko nabona umengo none Imana iriko inkorera iki je mu buzima bw'iwanje, none Imana irikugira impact yahe dans ma vie ko ntabibona, ko ntariko ndabona réellement aho iri, aho ihagaze, nkaca ndabireka. Et laissez-moi vous dire, cette période-là, Imana yari ihari kuko yaramproteje every step. Ubu niho ngeze kubibona yuko Dieu m'a vraiment protégé, yuko Imana yari imfashe ukuboko kuko yari izi neza uyu mwana wanje à tout moment aratrébucha et c'était vraiment pas ce que je voulais. Bien sûr nk'umuntu uwo ari we wese. Hanyuma maman wanje elle n'a jamais abandonné et je lui serai toujours reconnaissante. Elle n'a jamais abandonné kubera ko elle priait pour moi. Elle allait yarantwara gusenga akambwira ngo bambwiye umudamu hajyanye ngo yoshobora kuja kugusengera, ngo basi ngo nze ndamuhamagare ngo aze kugusengera. La dame akaza akansengera, canke tukagenda muhiri wiwe nkamubwira juste kugira ngo mama amveko, tukajana muhiri wiwe akansengera et puis nkagaruka. Ça changeait rien pour moi. Je retournais dans la même débauche, je retournais boire, je retournais sortir, je retournais kugira vya bindi vyose nababwira. Hanyuma je me souviens en 2022 mama arambwira ngo nagufatiye rendez-vous, ngo nzogufatire rendez-vous ngo muri Kanguka, ngo hama ugende ngo ubabwire ngo ce que tu as sur le cœur. Et je kuri jewe je me disais none je nza kuvuga iki? Ndamwemerera comme toujours, murumva neza yuko muremerera umuvyeyi iyo agusavye ikintu, ndamwemerera. Turagenda, le pasteur en question arambaza urazi Yesu, urazi ko yagupfiriye ku musaraba, urazi yuko ibicumuro vyawe vyahanaguwe. Ndamuraba nyene nkamubwira yego, mais iyo yego yari ok, fine. Je dirais que niho ma journée de transformation yatanguriye, niho yatanguriye. Aranyatuza entre temps. Je me souviens imbere yaho yaranyatuje muga aho nagenda hose ana hamwe bavuga ngo ubutarakira Yesu nk'umwambi w'umukiza naca ngenda imbere. Mais singire changement nimwe nagenda ok namwakiriye et je continuais ma vie. Ico gihe je ne vais jamais oublier, naramwakiriye et puis turatanga rendez-vous. Le pasteur vraiment sinzoreka kumushimira kubera ko il a été là pour moi, akaguma ambaza comment tu vas parce que j'ai explosé ndarira vraiment dans son bureau. Turagira séance de délivrance, hanyuma ntangura kubona ibintu bimwe bimwe yari yambwiye et puis ndavuga ati none iyi Mana ndayirondera gute? Iyi Mana inyotewe inshaka ndayimenya gute? Tujana nayo gute? Duhurira nayo hehe? C'est là où j'ai commencé à avoir à faire la quête de la bonne église pour moi. Ikiba rero scandale kubera ko singire mvuge ko ari abantu bose, mais le jugement des gens quand tu es une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui a une vie différente et égaux de la vôtre, mugabo qui veut rencontrer ce Dieu. Oh, le jugement des gens derrière. Oh my God, le jugement. Urumva yari uje gute wewe mu buzima bw'iwacu? Uje gute? En fait, wamengo ni trend nshatse kugira. Et j'ai visité beaucoup d'églises, je me souviens, à l'époque. Donc, ivyo vyari vyabaye fin 2022. En 2023 rero ntangura kurondera église njamwo, hama nkaza ndagenda muri les vendredis kuri Life Center.
reka ndabegere kugira ndabibabwire neza. Les vendredis kuri Life Center were amazing. Jusqu'à ce que umwe mu bakirisu baho ambwira ngo he wa mukirisu wa vendredi, et je n'y suis jamais retournée. Ego. Ako kantu karambabaje kuko kuri jewe nabona umengo vyose ni bose niko babibona, ariko uyo yubahutse kubivuga. Et nk'umuntu aba ariko arirondera, nk'umukirisu mushasha qui est en train de chercher une communauté, qui est en train de chercher abamufata ukuboko ngo bamwereke inzira y'ukuri, inzira babigira gute, parce que sometimes iyo uriko urashaka iyo migenderanire, urashaka cette relation avec Dieu, ntumenya aho uhera n'aho uhereza, ntumenya ngo bigenda gute, ntumenya ngo tu dois faire quoi, ntumenya ngo tu as besoin d'un temps avec Dieu. Ivyo ntavyo umenya iyo utagize une communauté ikuba hafi, iyo utagize une communauté ikubaza ngo vyagenze gute, kuko uratemba kuko usubira muri vya bindi nyene, étant donné que tu n'as personne à qui parler. Sinasubiyeyo, candareka gusubirayo, ndamara igihe, et ça m'a vraiment pris du temps pour kugira ndabibwire uwo muntu, hanyuma ansaba ikigongwe, ambwire yuko ariko bamenyere ariyo communication y'iwabo, ariko communication y'iwabo siyo communication y'iwanje nk'umukirisi mushasha, ntazi iyo ndiko ndaja. Et je me souviens à l'époque ntibari bwatangure, si je ne me trompe pas, ntibari bwatangure culte ya 7h30. Et ndibuka ko bayitanguye abagenzi banje bari babizi ko nagumya ndayisaba, kubera ntashaka ijya crowded ya 9h, kubera navuga ati n'ubundi baza kumbwira vya bindi nyene. 7h30 ije umugenzi wanje umwe, je le remercierai jamais assez, acambwira ngo haraje 7h30 ngo ntuzusibe. Et j'ai commencé à y aller sans y aller, kuko still y a judgment, y a amaso, still nabona umengo baranyinuba. Baranyinuba, ils veulent juste novuga gute, bibaza ngo ni trend, ntibibaza ko nzi ivyo ndimwo, ntibibaza ko je peux vouloir avoir cette relation, je peux vouloir gushaka uwo muntu amfata ukuboko anyereka ibintu, comme je vous l'ai dit. Donc nagenda ntagenda, bari bafise igicaniro entre midi et 14h, nari yaranja nkagenda kare, nkavayo imbere y'abandi bose kugira ntibambone. Vous vous imaginez iyo point nari mfise, iyo trauma nari mfise, juste parce que nabona umengo nkeneye validation y'abantu muri journey yanje yo kurondera Imana. Donc j'ai visité plusieurs églises, hariyo église yo muri mu Ngagara yitwa nambari Hope, who knew something, I don't remember. Ndibuka yuko bigeze kumfata ifoto nagiyeyo muri louange yaho yaba mercredi, nca ndasaba uwo muntu nti s'il te plaît ndakwinginze ntibayiposte, kubera ko nabona umengo sinshaka ko abantu hagira iyindi conversation ija kuri iyo sujet. Sinshaka vraiment, sinshaka ko baza kumbaza none mbe hajya wowe uraza Imana, mbe hajya wowe uraja gusenga. Ivyo ntavyo nari nshaka vraiment. Nabona umengo ngumane ya discretion y'ugushaka kurondera Imana kwanje, till menye n'ivyo ndimwo na jewe, kuko sinshaka uwundi muntu aza kumbwira ngo wa mukirisi wa vendredi. Et naragiye muri Oasis, ce que j'ai aimé, hoho nabona umengo ndi mu bagenzi gusa, muga j'ai aimé ama conférence bagirisha, kuko yari centré surtout kuri entrepreneuriat, sur le leadership, kandi urumva baravugamwo Imana, baravugamwo how to do it in God way. Rero narabikunda cane, naho wabimbwira ku munota wa nyuma nari yaranja nkarondera umwanya nkagenda. Donc j'ai vraiment aimé ijya atmosphère yaho, naho je me suis pas vraiment sentie à la maison. En tant que église naragiye muri push prayer kuri CLM, and it was amazing. Still mugabo c'était pas ma place, narumva ko mbuzi ikintu, narumva ko iyo connexion
n'Imana ndayibuze narumva yuko non pas ko nkeneye une église mais plus une communauté plus ahantu numva yuko I am home ahantu numva yuko ngenda gusenga nkumva ndi mu mahoro I am in peace with myself ya marira yanje yo mwijoro ntayagihari ubu n'amarira y'umunezero n'amarira y'amashimwe rero ariko iyo 2023 urumva niyo journey wanje ivyo vyabaye entre 2023 et 2024 ariko 2023 yari ama ups and down muri izo situation zose candagira bon sinovuga accident naka accrochage umuntu yangonze ariko uwo munsi uwo muntu angonga mwijoro mes amis avaient voulu ko dusohoka ariko jewe je ne voulais pas narumva ko mu mutima hari umuntu ariko arambwira taha à la maison tu dois être à la maison sindaryumvire et je voulais gusohokana n'abagenzi banje nyene and then ntashe iyo accrochage iciraba et j'ai pleuré basha muramaze kurira au milieu de la nuit très tôt le matin reka ndabivuge gutyo uramaze kurira ukarira non pas que umuduga ni ikintu materiel urashaka kugikoresha canke ubuzima bwawe bwarokotse ntacubaye ariko ukarira muri sens si j'avais écouté la voix dans ma tête qui me disait de rentrer si j'avais écouté cette voix basha ndarira vya vrai bikuje condition hanyuma abagenzi banje baramfata I would always baramfasha I will always be grateful for them bariruka hirya no hino nukuri I have amazing friends vraiment urumva baravuye mu vyo barimwo baraza baramfasha gushika ndaja muhira le lendemain le lundi baramfasha avec les démarches nukuri abantiza umuduga ndabona Imana vraiment mu bundi buryo et ndatangura kwibaza c'est quoi ma vie kubera ko après iyo accrochage navuze nti none iyo ndahasiga ubuzima vyari kugenda gute urumva iyo ndahasiga ubuzima vyari kugenda gute niho rya jambo ariko bamaze imisi bavuga ngo hakimana yo guhomba yo guhomvya kuko ico gihe j'ai su que Dieu me voulait en tant que sa fille ndatangura ndasubira ndiyegereza Imana ndavuga ati Imana jewe ndibuka naragenda gusenga toujours urumva nagarutse muri Life Center midi 14h et je pleurais muri ya coin yanje et je demandais à Dieu nyereka the purpose of my life nyereka nshahe bigenza gute et mu mutwe wanje hakaguma ryajwi rivuga ngo it is not your place it is not your place anymore et kuri jewe je ne comprenais pas ni hehe it's not my place urumva nabona eske niyo eglise ndimwo naho hantu it's not my place ni giki it's not my place hanyuma ndibuka ko à la fin ya 2024 navuze nti durant 2024 urumva naragenda gusenga nkasenga et à l'époque urumva j'avais un partenaire vraiment qui priait et qui m'aidait à prier twajana gusenga et pour moi nkabona c'est lui l'idéal n'uwo Imana yanteguriye point barre nta kindi nivyo nyene mais ndamushimira na wene kuko grâce à lui j'ai compris beaucoup de choses peut-être pour une autre vidéo naratahuye ibintu vyinshi turabandanya iyo journey bimaze guhera vyaheze avant la fin 2024 ndavuga ndibaza Imana nguma mbaza ca kibazo Imana ikaguma isubiramo it is not your place ico kibanza si ciwawe kuko still sindababesha
sinari bwashobore kumva ahantu na hamwe ngenda gusenga nkumva ndi mu mahoro. Ego mfise abagenzi benshi muri Life Center barantumira mu bintu vyinshi, barantumira umwe wese muri we yarantumira akaryoherwa no kumbona ko naje gusenga, mugabo still narumva umengo aba bantu je nabo turi kure na kure, ntituri muri environnement imwe, ntituri si bimwe vraiment, nkabona umunezero bafise bobo bari entre jewe umunezero ntawo mfise, urumva? Ego ndaryohewe kubona ndi présente, ego ndaryohewe numvise ijambo ry'Imana, ego ndaryohewe natashe nasomye Bible, ndiko ndagerageza gutahura cette relation que Dieu me veut, ariko hariho ikintu kibuze, still hariho ikintu kibuze. Je me souviens que la fin 2000, kuri bonne année, il y a 2025, 2024, sorry, nshaka guheza umwanya, 2024, nagiriye bonne année mu Rwanda, et culte ya mbere ya 2025 nayigiriye muri Grace Room, et ikintu nasavye Imana, nabwiye Imana nti nshaka umwaka ube wonderful, umwaka ube uwo kukwiyegereza me no kukubona gusumba uko ndakuzi, uko ndiko ndakumva. Imana yarishuye iryo sengesho, Imana yarishuye iryo sengesho à la énième fois, ndasubira ndatura muri Grace Room le 2 janvier 2025. C'est là où je considère que I am a born again, uwo munsi, kubera ko en 2022 je ne savais même pas ce que je faisais. En 2020 combien, 23, 21, aho nagenda bivuga hose, je ne savais pas réellement ce que je faisais. Et à cet instant, ndamenya que ma vie allait changer. À cet instant, j'ai su que ma vie allait changer. Ikintu ca mbere naguma numva, narumvise rya jwi rero ry'Imana rimbwira yuko ivyo namye ndakubwira, it is not your place, bisigura yuko tu dois quitter le Burundi. Ni rya video naberetse, ku batarayiraba musubire inyuma murabe. Hanyuma ndashika ngaha, nshitse ngaha, j'avais une amie, j'ai une amie, kwanza j'ai toujours cette amie qui est pasteur muri Mavuno. Hanyuma je ninjiye muri Mavuno ngiye kumugirira surprise. That's how my story began, niko yatanguye. Ninjiye muri Mavuno ngiye kumugirira surprise, ko nari ndamuheruka kera, ari mu bantu bari baje gucreya Mavuno Church Bujumbura kera muri 2017, donc namuheruka kera cane. Nzanje kumugirira surprise, umwanya nahonyoye muri iryo shengero, umutima wanje warumvise yuko uri mu mahoro, umutima wanje warumvise yuko naha nari nkwiye kuba. Mais iyo siyo confirmation ya vrai naronse. Hama ca ndamutelefona, unfortunately siho yarari uwo munsi, ca ndamutelefona arambwira, and then ca ngaruka dimanche ikurikira juste kugira ndamubone, et ndumva ko still ndi mu mahoro. Et between iyo dimanche ya mbere, dimanche ya mbere n'iya kabiri hari haciyemwo anniversaire wanje, et j'étais toute seule. Anniversaire yanje y'uwo mwaka, j'étais toute seule devant la télé, reka mvuge chez un ami, kuko c'est plus un inconnu, kuko niwe yanyakiriye ngaha beyond abantu bose, jenyene, nawe siho yarari. Dasi umugenzi ariko aranyandikira arambaza basi pfu mutuma cake, ndatuma cake, delivery iraza, and then I said to myself, uyu mwaka ugira ube umwaka urenze iyindi myaka. Et je ne savais même pas aho ngira mpere. Ok, je suis allée me rafraîchir kubera ko mwabonye ko vyagira bibe trop émotionnel. Je ne savais pas aho ngira mpere, je ne savais même pas mbega bizagenda gute, bigire bigende gute avec toutes mes économies, mperahe mpereza. Et la semaine, donc, elle est passée, le dimanche qui a suivi, ndagendayo
kandi ndamuramutsa turatera inkuru, she was so happy. Turabwirana ko tuzosubira. Et c'était le début de mes aventures. La semaine qui a suivi, ndaronka homba. Et je me souviens, donc, uri first time visitor à l'église, baraguha agafiche ko gukompleta et tout. Hanyuma hakaba hariho umuntu aguhamagara. La personne rero yampamagaye, elle a changé ma vie. Cette personne, elle m'a appelé, arambaza, can we pray together? Ndamubwira ego. Basha turasenga, ndarira kubera ko nta n'umwe yari bwambaze iyo myaka yose nari maze mu buzima. How are you for real? How are you? Uri mu biki? Umerewe gute? Wiyumva gute? Katugarukiriza turabisengera, arasenga, and then ndumva ko ndi relieved. Ariko satani ntiyarasinziriye kuko yari yabonye yuko ngira nze ahantu ngiye kumenya Imana vy'ukuri, ngiye kugenzana nayo vy'ukuri, ngiye gufatana nayo vy'ukuri, ngiye kuronka amahoro. Amahoro sinashotse ndayaronka. Hariho une des questions bambajije, nuko if God gave me peace, and he did, he really did. He gave me peace. Narize gusarandinga, narize kumuha akalidinga ubuzima bwanje. Narinze kumenya yuko ubuzima bwanje si ubw'iwanje, ni ubw'Imana kuko yarabuteguye, irabuzi point par point. Kugitubwira muri Jeremie 29:11 yuko amaplan yayo kuri twebwe sayo kutubabaza, nayo kutugirira neza. It's plans to give you peace. Urumva, nayo kutugirira neza. Donc, sindamenya neza Bibiliya ku mutwe, mumbabarire. Ndibuka les 3 premiers mois kubera ko niga, barambwira yuko ntegeza kujoininga discipleship group, ariko ntivyakunda kubera ko babonana les soirs et nanje naba ndiko ndiga. Quand même, ils ont pas abandonné. Hariho ama activité menshi nagiye ndajamwo ya entrepreneuriat nkagenda. Je savais pas, sinaba nzi ivyo ndimwo, sinaba nzi iyo mpera n'iyo mpereza, ariko nkazijamwo quand même. Nom de l'entreprise bakambaza, nothing, none. Nkandika izina ryanje na numero de téléphone, ariko nkaja muri iyo ntuzeya, nkaja muri iyo événement. Ndibuka rero événement imwe, j'ai rencontré une dame exceptionnelle. Une dame qui a été là qui est là pour moi every single day. Ataraza aramfata ukuboko. Iminsi ya mbere urumva yarampamagara sinamwitaba kubera ko nanje sinari ndabizi ivyo ndimwo. Sinari menyereye umuntu ambaza, how are you for real? Umeze gute? How was your week? Ibintu biriko bigenda gute mu buzima bwawe? How can I pray for you? Ico kibazo nta n'umwe ari bwakimbaze mu buzima bw'iwanje, nta n'umwe usivye mama wanje. Et pour moi, ma maman, c'est ma meilleure amie, oui, ariko à part ta maman, tu as besoin de quelqu'un d'autre, à part Dieu. Turabantu, et on a besoin d'une communauté où wumva yuko ils te soutiennent. Uriko ukora iki? Quels sont tes projets? Izo projet ufise ni gute no gufasha kugira uzishikeko? Ivyo je ntavyo nari nigeze ndonka. Urumva, et j'avais peur, babigira gute? Bahera he, bahereza he, baja muri direction yahe, bigenda gute? J'avais très peur. Rero ndatangura ndiga gupartaja, ndiga kumenya kuba vulnerable, ndiga kumenya kubwira Imana yanje akadetayi kose, ndiga kumenya yuko ivyo ndimwo, la seule personne qui gère tout ça, c'est Dieu. Urumva, abo bandi bose n'abamarayika Imana ikoresha kugira ngo ubuzima bwanje bube encore plus beau, ubuzima bwanje bugire ngire umunezero. Rero, pour répondre à la question bambajije si Imana yampaye amahoro, Imana yampaye amahoro muri jewe, kumva yuko
umuntu yambabaje ntagumana uwo mubabaro mu mutima wiwanje kuko nanje nguma mbabaye kumva yuko même si hari umuntu wo muri eglise kanaka yamvuze uku nuku que je dois pardonner que je dois pardonner, que je dois vivre ma vie pleinement avec ce Dieu qui m'aime par-dessus tout. Kandi yanyemereye yuko he will never leave me, ntazokwigera ansiga n'umunsi nari warimwe. Iyo Mana yatanze umwana wayo w'ikinege ngo aze kumfira jewe kuri vya bicumuro vyose nakoze, kuri za nzoga zose nanyoye, kuri vya bintu vyose nakoze, kuri kwa kuntu kudaha icubahiro abavyeyi. Ivyo bintu vyose ariko Imana ikavyirengagiza ikangirira ikigongwe. Bien sûr hari ibicumuro birenze je nakoze mvuga nti no, iyo ndavyibutse ndicara nkasenga Imana nkarira nkabwira Mana gute we wampisemwo ukampamagara ukantoranya and then ukangirira imbabazi kuri birya bintu vyose nakoze. Hama rero jewe ndonka ya home nari nkeneye. In Mavuno Church Lavington naronse une communauté, des personnes qui sont là, des personnes babona through wewe mal-être yiwawe. Ndibuka un dimanche nagiye gusenga, nagiye vraiment ndiko ndagwana ntashaka kugenda, numva ubwoba, numva umutima wanje uvyimvye ntazi igituma. Ndagenda ndabwira wa mupastor wa mugenzi wanje nababwira, ndabimubwira, and then she was heavily pregnant. Ntaco yashobora kumfasha kinini ariko arambwira haba hariho iyo imisa iheze haba hariho abantu bagufasha gusenga juste imbere. Arambwira genda kuri urya muntu agufashe gusenga. Umuntu aramfasha agisenga agitangura ngo dutangure dusenge, biranka ko nsohora ijambo ndarira kubera ko umutima wanje wari uremerewe. Hari ibintu n'ubu que je partage et à chaque fois que je les partage je pleure parce que mon cœur était lourd. Umutima wanje wari uremerewe, umutima wanje wari ubabaye, umutima wanje wari urushe n'ukugendana ishavu n'inzigo ku bantu, wari urushe n'ukugendana jalousie, umutima wanje wari urushe n'ukubona yuko ivyo ndiko ndakora vyose umengo ntaho biriko biraja. Umutima wanje wari urushe n'ukwikorera ibibazo vy'abandi hanyuma ntihagire nanje uwumbaza comment je vais, ntihagire nanje uwumba hafi. Umutima wanje wari urushe wo gukunda abahungu qui ne m'aimaient pas en retour. Umutima wanje wari urushe, umutima wanje wari heavy. Basha ndababwiye ko wari urushe ariko ubu uri mu mahoro, umutima wanje uri mu mahoro kuko nzi neza yuko mfise Yesu wanje turi kumwe. Uri mu mahoro kuko nzi neza yuko naho bizokwanka ndafise backup ya une communauté ifashe mu mugongo, une communauté ihari, une communauté checking on me. Ndafise cette communauté itanyinuba ngo nivyo nakoze, itanyinuba par mon passé parce qu'ils le savent, ils connaissent ce passé, itanyinuba kuco mvuga, itanyinuba ngo nivyo, ngo nikomeze, itanyinuba ngo navuze iki, ngo nagize iki. Une communauté itanjuja sur ce que je fais, ce que je partage, ce que je dis. Une communauté qui est là pour m'écouter. Une communauté imfata ukuboko iyo vyanse inyibutsa yuko there is a God above everything else. Hariho Imana inkunda gusumba ibindi vyose, hariho Imana imbabaye, hariho Imana yumva yuko ivyo ndiko ndacamwo nayo niri kumwe nanje, ariko ivyo ndiko ndacamwo iriko irabinkomerezamwo. Hariho Imana inkunda itemera yuko ngwa mu caha.
kandi ninakigwamwo hariho abantu bamfata ukuboko bakanyibutsa yuko malgré tout Yesu aragukunda. Yes, ça c'est mon histoire. Ishobora kuba idaheze. Une autre question noba nararonse ni est-ce que j'avais une communauté mu Burundi, nibaza ko ico nacishuye. Comment iyo wari ufise communauté mu Burundi uhinduye igihugu uko ubigenza, you keep looking, uraguma urondera gushika wumve yuko uri ahantu hari amahoro, uri ahantu wumva umunezero, uri ahantu où tu as hâte, uri ahantu ubu unye je peux pas vous dire yuko hari abantu twari kumwe ejo bundi barambaza iki gihe uzokora iki, iki gihe uzokora iki, nkumva nezerewe no kubabwira banza mundindire ndabe programme dufise kuri eglise, kuko hariho abemera yuko nshoboye ikintu, atari abandenigra, atari abanyibutsa yuko naje gusenga juste kubera ari vendredi. No bivuga sinobiheza, ni birefu ni birebire, ariko j'espère réellement yuko si c'est derrière cette vidéo hariho umujene, umudamu, umugabo, uwo wese yifuza gukurikira Imana akakumva ari perdu, akumva araburaniwe, arafise droit yo kuza kumvugisha, arafise droit yo kuza kumbaza ibibazo vyose yifuza. Sindagera aho nshaka, ariko urwo rugendo ndiko ndarugiranira n'Imana, kandi Imana iramfashe ukuboko. Simvuze yuko I am holy, oya. Simvuze ko je suis une sainte, oya. Ariko mvuze yuko ndi muri journey, ndi mu rugendo n'Imana, uko ruba ruri kose, rutari parfait, ariko ari rwiza kuri jewe, rufise amahoro kuri jewe. Hariho uwambajije, il y a une autre question yaje, c'est kubera iki utoheba abagenzi bawe ba kera kubera ubu uri muri Yesu? Je vais répondre à cette question peut-être pour terminer la vidéo. Jewe sinshobora kubaheba juste parce que nanje hariho uwampevye nkiri muri birya, juste hariho uwampevye nkiri muri birya ambwira ngo ngoya vraiment, ngoya vraiment, ngo je ivyo bintu ugenderamwo jewe, kandi ndamutahura kuri we ariko ararondera Imana, kuri we yashaka kubaho ubuzima mu Mana, kuri we yashaka kubanza kubiheba. Ariko moi je ne juge personne, chacun a son jour, umuntu wese afise umunsi wiwe, umuntu wese afise umunsi wiwe Yesu amukenereyeko. Birafata umwanya, birafata igihe, bivana n'umuntu wese, kandi ntitujuje abantu kuko ntituzi in their rooms umwanya bamara bariko barasenga n'Imana yabo. Ntitujuje abantu ngo ni kubera turiko turababona mu bubare, ngo ni kubera turiko turababona mu ma night club, ngo ni kubera turiko turababona. We nturi holy, na wewe nturi holy. Umwe wese afise intambara ziwe, umwe wese afise ukubabara kwiwe, umwe wese afise ingene ariko arabicamwo. Stop judging people ngo nivyo bariko barakora. You do not know, ntimuzi ivyo bariko baracamwo. Jewe nta mugenzi n'umwe nzoheba, n'uyu umwe nzoheba, n'uyu umwe nzoheba, kuko not only they have been there for me ku rugezo rw'iwabo, they were there for me kugeza aho bageza, and they are still there for me kugeza aho bageza. Mugabo Yesu arahitamwo kuma n'abandi baba bahari ku rugezo ngezemwo nagone. So I will always be there for anyone in my life, anyone. N'umuntu mushasha nzomwakirana ubweze n'akanyamuneza, kuko sinera. So j'espère que cette vidéo iza gushobora gufasha umwe muri mwebwe. Ndaryohewe cane kuba nshoboye kuyikora. Yesu wanje abampezagirire, nukuri Imana irabakunda.
Imana iri kumwe namwe, Imana irabakeneye umwanya uwo ari wo wose. Ntugire ubwoba ngo kirya nakoze ngo Yesu ntiyombabarira. Oya, azokubabarira. Aho yababariye jewe, aho sinababwiye le pire que j'ai pu faire, j'ai fait des choses pire. Aho yababariye jewe nawe uzokubabarira. Nta kintu na kimwe wakoze Imana idashaka kukubabarira. Aho ibabarira uwishe umuntu, nawe ntishaka kureka kukubabarira. Yizeko kuko iragushaka, irashaka kubana nawe, irashaka kugendana nawe, irashaka kuba umwana wayo, kuyikorera. Yesu arabakunda, nanje ndabakunda cane. Musubscribinge, mugire like, mugire share kuri uwo wese yoba mwaba mwibaza yuko akeneye cette video. Imana ibampezagirire. Bisous, bye.